Turabaha ikaze muri Burakeye kuri uyu wa gatanu aho tugiye kuvuga amakuru yazindutse aravugwa hirya no hino mu Burundi ndetse no mu makungu. Amakuru tugiye gutangurira mu gisata c'indero. Mu gisata c'indero tugiye kugaruka kuri ya nkuru y'abigeme indwi birukanwe mu ishure rya Lycée Busiga hariya mu ntara ya Ngozi, bagirizwa yuko bagiye mw'ijoro mu masaha sita z'ijoro kwiba amavoka mu kigo c'ishure. Aba bigeme rero bikaba vyavugishije abantu benshi, inkuru ikaba yagiye igaruka na n'ubu abantu benshi bakaba bagiye barabigarukako, aho twovuga rero nka Colonel de Police Pierre Nkurikiye Batazira Cinjire, uyu asanzwe ari n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati, aho yavuniye akagohe iryo shure akavuga yuko aba bana birukanwe bivye amavoka barenganijwe kuko imvo z'amategeko zakoreshejwe ngo sizo. Uyu rero muhinga ni muhinga ariko aranonosora ibijanye n'amategeko harimwo agateka k'abana muri kaminuza y'u Burundi. Colonel de Police Pierre Nkurikiye Batazira Cinjire rero akaba yagize ico yashikiriza kuberutse kuvugwa rero kuri aba bigeme indwi birukanwe bagirizwa yuko bagerageje kwiba amavoka mu kigo c'ishure ca Lycée Busiga. Aba bigeme bari basanzwe biga kuri iri shure bagaca bahabwa igihano cyo kwirukanwa burundu kuri iryo shure. Pierre Nkurikiye rero akavuga ko aba bana barenganije mu kwirukanwa kubera imvo z'amategeko zakurikije zitari zimeze neza, zitari zitomoye. Akavuga yuko ingingo ya 35 y'indinganizo y'amashure reglement scolaire itaraba abana baba mu ndaro interna, ahubwo ko iyo ngingo irabwa n'abana baba biga mu myaka baba biga mu mashure asanzwe ari amashure biga bataha, ndetse akavuga yuko ngo barabwa n'ingingo ziva kuri 49 gushika kuri 69 zikaba arizo zibaraba igihe bakoze amakosa bakabahana, kuko bavuga yuko hisunzwe ingingo ya 35. Rero iyo ngingo ya 35 ikabivuga ibintu by'ibihano umunyeshuri ashobora guhabwa igihe yakoze amakosa aremereye, ariyo yarabwe kugira ngo aba banyeshuri birukanwe. Rero kuri iyi nkuru umuyobozi w'iri shure Marie Space Kanyange akaba yavuze yuko iyi nkuru igarutse inyuma y'amezi 2 kuko aba bigeme birukanwe haciye amezi 2 kandi ngo bari bavyumvikanye ko n'abavyeyi babo kugira ngo babatahuze neza igituma hafashwe iyi ngingo, bavuga yuko mu mategeko urutanezereje n'ingingo yafashwe yitura umushikiranganje, ariko rero abariko bidoga yuko bafashe ingingo itariyo. Akavuga yuko batatunganirije neza, bavuga yuko bari bakwiye kwitura umushikiranganje kuko bo bakeneye kumenya ico bitwaza mu kuvuga yuko aba barenganije bano banyeshure. Rero aba banyeshure bakaba bagiye baragarukwa ko abantu benshi hirya no hino bagenda baravuga, amashirahamwe menshi agenda aravuga, bakavuga bati aba bigeme ntibari bakwiye guhanwa nk'uku, ati iki gihano kiraremereye, ati kuko aba bigeme nubwo baba barashatse kwiba amavoka bavuga bati mbega aba bigeme bashatse kwiba amavoka vyatewe n'iki? Kubirukana woba ari wo muti mwiza, kuko iyo umuntu yirukanye umunyeshure nibisigura yuko aca hebe iyo ngeso, na cane cane yuko abanyeshure bari bari mu kigo ca interna mu kigo c'uburaro. Abanyeshure rero bakaba bariko barahabwa indero, bavuga yuko ahubwo karakaryo keza ko kubaha igihano bakongera bagakurikirana icabibateye kugira ngo barabe ingene bashobora kubafasha neza, kuko nkuko baca umugani mu Kirundi bati uvura isumbi avura n'icayiteye. Rero bakavuga bati bakwiye kuraba mu mizi kugira ngo iki kibazo bacigeko. Abandi nabo hirya no hino bakaba bagiye barasaba ubushikiranganje yuko bwofata kino kibazo ukagikurikirana kugira ngo iki kibazo mu vy'ukuri aba bana barabe yuko borenganurwa, canke nimba bararenganijwe bamenye neza ivyagenze gute, mbega ingingo zose zarakurikijwe, mbega amategeko yarakurikijwe, mbega baravye iki kugira ngo bafate ingingo yo kubirukana burundu. Aba banyeshuri b'abakobwa indwi nkuko twabibashikirije bakaba bafashwe saa sita z'ijoro bagiye kwiba amavoka mu kigo c'ishure kiri muri Lycée Busiga. Aba banyeshure bari basanzwe biga kuri iki kigo nyene, bakaba birukanwa burundu kuri iri shure. Iki kibazo rero c'aba bana kikaba kiriko kirakurikiranwa n'abantu benshi, bakaba bariko bakigaruka ko bavuga bati mbega bizogenda gute kugira ngo aba bana ntibazohave basanga bararenganijwe. Ni kibazo rero mu bushikiranganje bashobora kuba barafashe bariko bariga ko kugira ngo barabe ingene iki kibazo mu vy'ukuri boraba ko cakurikije amategeko hanyuma aba bana batunganirizwe.
Amakuru tuyabandanirize mu muziki aho umugwi wa Redemption Voice wafashe indege kuri uyu wa 27 Munyonyi 2024 bagiye Kigali mu Rwanda, aho uyu mugwi usanzwe uririmba indirimbo zo guhimbaza Imana no gutazira, wari ugiye kwitabira igiteramo kidasanzwe cyo guhimbaza no gutazira. Iki giteramo kikaza kuba kiba kuri uyu munsi kuri uyu wa gatanu itariki 29 Munyonyo 2024 hariya muri Intare Arena. Umugwi Redemption Voice rero musanzwe muzi yuko urimwo imice ibiri, harimwo umugwi umwe w'abari mu Burundi ndetse hakaba n'umugwi w'abari muri Canada. Umugwi w'abari muri Canada rero baheruka kugira igiteramo kidasanzwe hariya muri Canada, ariko kuri inshuro abarundi bakaba aribo bagiye i Kigali, aho bagiye guteramisha abanyakigali mu giteramo cyo guhimbaza no gutazira Louange ya Adoration kizobera muri Intare Arena kuri uyu munsi nyene kuri uyu wa gatanu. Umugwi Redemption Voice rero ukaba wagiye ukwiye uri umugwi wikwije urimwo abantu bashika 7 bafashe indege ibashikana i Kigali kugira ngo bagende kwitabira ivyo biteramo. Amakuru kandi tuyabandanirize no mu Ndangakaranga Amagaba rero bakaba nabo bari mu gihugu ca Tanzania, aho bitabiriye ibiteramo bibiri bikomakomeye. Ibiteramo bibiri bikomakomeye bitabiriye rero bikaba vyatanguye aho umugwi Amagaba abaraye bavugije ingoma hariya muri Tanzania, bavugije ingoma cyane, abantu bararyoherwa gose muri Tanzania rero, aho uwo mugwi wari witabiriye isabukuru bita EAC Boma Road. Iryo sabukuru rero riko ribera hariya Arusha muri Tanzania. Umugwi w'abarundi, umugwi w'abatimba w'abarundi bo mu mugwi Ndangakaranga Amagaba bakaba bafashije abantu kuryoherwa cyane, ndetse imigwi myinshi ivuye mu bihugu bitandukanye ikaba yari kirahiganwa. Iyo migwi yose yari kirahiganwa rero bikaba byabereye rimwe, ariko kandi abarundi ingoma z'Uburundi zikaba zasamiranye, ndetse benshi bakaba bashimye cyane. Ayo mu makuru rero ava muri uwo mugwi Amagaba bakavuga yuko abantu baryohewe cyane, bakavuga bati nukuri inyuma y'izi ngoma nta bandi dukeneye kubona, nta bandi twibaza yuko boba baryosha ibirori nk'izi ngoma. Musanzwe muzi yuko ingoma z'Uburundi zisanzwe ziri mu mitungo rusangi ya UNESCO. Rero umugwi Amagaba ukaba uri kuritwara neza mu kumenyekanisha akaranga k'igihugu biciye mu kuvuza ingoma, mu kumenyekanisha akaranga k'igihugu biciye mu ntambo n'imvyino, biciye mu gutamba no kuvyina ingoma z'Uburundi. Ni umugwi rero Ndangakaranga Amagaba, abatimbo bawo basanzwe baringaho mu gihugu ca Tanzania, ndetse bakaba basigaje n'ikindi giteramo abazojamo citwa Jama Fest, naco nyene kizobera muri ico gihugu ca Tanzania. Bakaba batumiwe muri ibi biteramo bibiri byose, ndetse umugwi w'abatimbo b'Amagaba bakaba bavuga yuko hariya vyifashe neza, bakaba bavuga yuko hariya abantu bariko banezererwa cyane ingoma ndetse n'akaranga ku Burundi bariko barerekana muri ico gihugu ca Tanzania. Tubandaniriza amakuru muri sport, aho umugwi Urunani nawo usanzwe waraserukiye Burundi muri za nkino zo mu nzira yo kurondera itike izobashikana mu nkino za Afrika z'umupira w'amaboko basketball arizo BAL, aho rero umugwi w'Urunani usanzwe yari ufise igikombe cyo ngaha mu Burundi wakinye urukino rwawo rwa mbere hariya i Nairobi muri Kenya, aho bakinye n'umugwi wa Matero Magic. Aho urukino rwabo rwa mbere rero Urunani bakaba batsinze, bagize insinzi nziza cyane, bagize insinzi ikomeye cyane, kuko batsinze umugwi wa Matero Magic amanota 87 kuri 38. Murumva yuko harimo ikinyuranyo c'amanota menshi, harimo ikinyuranyo c'amanota arenga ibice 50 kwijana vyayo uyu mugwi winjije. Ni umugwi rero w'Urunani n'abakinyi bawo bashasha, ndetse n'abakinyi bari bahasanzwe witwaye neza, ubona yuko worohewe cyane n'uru rukino, worohewe cyane muri zino nkino, ukaba winjiye neza muri rino higanwa, utsinda urukino rwawo rwa mbere, utsinda umugwi wa mbere. Izi nkino rero ziriko zirabera mu gihugu ca Kenya. Aba bakinyi b'Urunani bakaba barushije amanota 50 yose uyu mugwi bakinye ku nshuro ya mbere. Mwibuke yuko Urunani
rwagiye gwitwara neza mu nkino zose zimaze kuba hanze y'igihugu uyu mwaka, aho bariko barondera inzira yo kugira ngo bazoje gukina inkino mpuzamakungu za Afrika, ku mugabane wa Afrika za BAL. Izi nkino rero bariko baronderamo itike, bakaba bariko bitwara neza cyane kuko umugwi w'Urunani utaratsindwa urukino na rumwe, ndetse abakinyi b'umugwi Urunani bakaba bariko bitwara neza cyane mu gutsinda amanota menshi cyane. Uno munsi rero bakaba bafise urundi rukino, Urunani bakaba baza guhuza ubwayi n'umugwi wa Fox Basketball Club, nayo uyu mugwi rero ukaba nawe nyene waraye, uyu mugwi ukaba waraye utsinzwe na City Oilers amanota 77 kuri 47. azoba rero ari gihe cy'isaha 5:30 z'agatondo hano mu Burundi. Akaba ariho umugwi w'Urunani uza gukina urukino rwawo rugira kabiri n'uyu mugwi wa Fox Basketball Club. Uyu mugwi rero ukaba ufise insinzi ubusa, mu gihe Urunani gogo rumaze kuba rufise insinzi ya mbere, ndetse runahabwa amahigwe imbere yawo yuko ruza gutsinda ariko ruza gutahana insinzi. Abakinyi rero b'umugwi Urunani bakaba bariko bitwara neza kandi bakaba bameze neza, amagara yabo yifashe neza, ndetse na staff amakuru ava mu mugwi Urunani bakavuga yuko abakinyi bose atanumwe afise ikibazo, ndetse muri staff bakaba bose biteze yuko bazova muri iki gihugu bazanye insinzi rero kugira ngo barondere itike, bazobe bafise itike izobashikana mu gice gikurikira ca zino nkino zo gukurakuranamo kugira ngo bagere muri BAL. Tukiri muri siporo rero, mu mupira w'amaguru Uburundi bwagumye mu kibanza bwari burimwo ku rutonde rwa FIFA. Urutonde rwa FIFA aho Uburundi bwagumye ku mwanya w'139 mu bihugu 210 biri kuri uru rutonde rwa FIFA. Ni nyuma yuko Uburundi bukinye inkino ziheruka, Uburundi bukanganya na Malawi, bukongera bugatsindwa na Senegal mu nkino zo kurondera itike yo gukina inkino za Afrika kane 2025. Uburundi ndetse bwaciye bubura n'amahirwe yo kubandanya. Uburundi bwaciye butakaza amahirwe yo kuzokina zino nkino. Uburundi rero bwagumye mu kibanza bwari burimwo c'139 kuri urwo rutonde rw'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA. Naho butahinduye rero ikibanza, Uburundi bwakorotse amanota, kuko bwakorotse amanota 2.23 kuri urwo rutonde rw'ibihugu 210 bisanzwe biri ku rutonde rwa FIFA. Uburundi bwari bufise amanota 1089 mu gihe uyu munsi rero bwakorotse bukaba bufise amanota 1087 rero ni urutonde rwama rusohowe n'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi ari ryo FIFA. Uburundi rero bukaba bwagumye kuri wa mwanya wabwo, nubwo bwatakaje urukino rumwe butsinzwe na Senegal, ndetse bukanganya urundi rukino bunganije na Malawi, bukongera bukabura itike yo kugira ngo buzokine zino nkino za CAN. Tubandanirize aya makuru hanze y'igihugu, hanze y'umugabane wa Afrika, aho tugiye kugaruka kuri ya ntambara irikiraba muri Ukraine, yuza Ukraine n'Uburusiya. Iyi ntambara rero ikaba ikomeje, iyi ntambara igeze ku munsi w'1008. Iyi ntambara ikaba uno munsi igeze ahantu hakomeye muri Ukraine. Havugwa yuko atamatara, atamazi, bazindutse ku bisasu bikomakomeye by'amadrone y'Abarusiya, aho Uburusiya bwarashe ku bikorwa rusangi, ibikorwa by'ahantu hatwara amazi, ahava amatara canke ahava umuyaga nkuba. Uburusiya rero bukaba bwaharashe mu mugwa mukuru Kiev, bakaba bazindutse ari bisasu biriko biraraswa, ndetse bakaba bavuga yuko hononekaye cyane ingomero z'umuyaga nkuba zitandukanye, hononekara ingomero z'amazi zitandukanye, aho Uburusiya bwagiye buharasa. Bakavuga yuko ari umwijima, atamazi, atamatara muri kino gihe. Uburusiya rero bukomeje gutera cyane Ukraine, bukomeje kugira ibitero bidasanzwe mu bisagara bitandukanye byo muri Ukraine ndetse no ku mirongo y'urugamba. Uburusiya rero bukaba buvuga yuko bwari bwashatse gutera Ukraine kugira ngo burase ku ntego canke burase aho bwifuza, kandi bukavuga yuko ivyo bwifuza bwabigezeko. Ivyo bwifuza mumva yuko kwari kugira ngo barase kuri ivyo bitwara amatara, kuri ivyo bitwara umuyaga nkuba ndetse n'ibitwara amazi. Ukraine rero ikaba iguma isaba ubufasha, ikavuga yuko ikeneye ubufasha bwinshi, aho
ngaho iriko ibwira ibihugu bisanzwe bishigikiye byo mu burengerazuba ndetse na Amerika, bakavuga yuko bakeneye ibigwanisho, bakavuga ko bakeneye ibigwanisho byinshi muri kino gihe, kuko bavuga ati umwansi arakomeje kandi mutadufashije ntidushobora gutsinda. Uwo n'umukuru w'igihugu ca Ukraine Vladimir Zelensky abivuga inyuma yuko rero avuga yuko ibitero by'Abarusiya byabaye byinshi cyane. Ni mu gihe kandi Uburusiya twari twabibamenyesheje yuko bwaraye buvuze yuko bwateye indi ntambwe mu gufata ikindi gisagara hariya muri Donetsk, mu gace ka Donetsk, mu ntara ya Donetsk. Uburusiya ku mirongo y'urugamba bwafashe ikindi gisagara ndetse bukaba bukomeje butera intambwe buke butera intambwe, ariko kandi ni Ukraine nayo nyene iriko ironka ubufasha budasanzwe inyuma yuko bayemereye yuko ishobora gukoresha misile zirasa kure, iriko irarasa ahari amapozisiyo canke ahari ibirindiro by'abasirikare b'Abarusiya. Rero ni intambara ikomeje kandi ni intambara ubona yuko iguma ibambi uko bukeye uko bwije. Nayo hariya muri Libani, inyuma yuko Israel na Hezbollah bumvikanye ko botanga agahengwe k'iminsi 60, bakumvikana yuko bohagarika intambara kugira ngo baruhuke, hanyuma bumvirize icokogwa, bakumvikana kuri ako agahengwe rero karaye kagiye mu ngiro, ndetse uyu munsi waraye uheze hakaba hatahutse impunzi nyinshi cyane, ibihumbi by'abantu bari barahunze bo muri Libani bakaba abandi baja mu mabarabara bigina bashimagiza Hezbollah yuko yatoreye umuti ikibazo bari bafise c'intambara, bagashima yuko bagarutse mu gihugu bari basanzwe bakunda, mu gihugu benshi bavukiye mu gihugu bafisemwo ivyabo, bakishimira rero gutahuka, bakishimira ako gahengwe bahawe k'iminsi 60, ariko kandi bakizera yuko intambara itazobandanya, bakizera yuko bazotora ubwumvikane Hezbollah na Israel kugira ngo iyi ntambara ntibandanye. Ni mu gihe rero Israel yasavye Hezbollah yuko nayo yo kubahiriza aya masezerano ku ruhande rwayo kugira ngo Israel nayo ntizosubire gutera Hezbollah. Rero amakuru akaba yagiye aravugwa yuko Israel igiye gushira inguvu nyinshi cyane mu gutera ibirindiro bindi bisanzwe biri muri Iran ndetse na Syria no muri Gaza, mu gace ka Gaza, ariko kandi ni intambwe bateye ku nshuro ya mbere, ni intambwe bateye kuva iyi ntambara yitangura, aho Israel yumvikanye n'imigwi yari isanzwe igwana nayo, bakumvikana yuko bashobora kugira ikiruhuko uko cyo bakingana kose, ariko n'ubwa mbere bagize amasezerano yo kugira ikiruhuko, kandi ikiruhuko kitari gito. Amakungu rero hirya no hino, ibihugu byinshi bikaba byashimye iyi ngingo, bigashima ubu bwumvikane bagize, bikavuga ati birakwiye yuko mu by'ukuri bumvikana, hanyuma intambara zigahagarara. Ibihugu byose ku isi byagiye bivuga kuri iyi ntambara cyane kuri ubu bwumvikane bw'agahengwe, bikaba byashimiye iyi migwi, byongera bibahamagarira kubahiriza amasezerano y'ivyo bumvikanye, ndetse bikavuga yuko ari byiza yuko umwe wese yubahiriza ano masezerano. Twavuga nk'igihugu cy'Ubufaransa ndetse gisanzwe kirongowe na Emmanuel Macron yagize uruhara rudasanzwe kugira ngo haboneke ubu bwumvikane kuri kano gahengwe, kuko yari yagumye abisaba, avuga yuko bitakwiye yuko Israel itera ibindi bihugu kiretse Gaza. Bakaba bagiye bagabisha Israel bavuga ati iyi ntambara boyihagarika, iyi ntambara borika kuyibandanya kugira ngo baha amahoro canke baruhurire abantu bari mu bisagara bitandukanye muri Libani ndetse no muri Iran. Bagasaba impande zose gushira imbere ibiganiro, bagasaba impande zose gushira imbere kumvikana kugira ngo bumvikane neza, hanyuma babane, kuko ibi bihugu bisanzwe ari bibanyi, bisanzwe bihana imbibe, bakavuga yuko ntaho bazoshirana. Rero aba bombi ibiganiro bikaba bigiye gukomeza, aho bagiye kubandanya baganira kugira ngo bumvikane ku masezerano burundu yo guhagarika intambara, kugira ngo abanyagihugu baruhuke, ndetse kugira ngo ibi bihugu byose bisubire bigiranire umubano nk'uko byari bisanzwe bifitaniye umubano, nubwo utari mwiza, ariko bikaba byari bifise amahoro, byarahana amahoro, bikubahana. Bakavuga yuko rero Israel na Hezbollah bagiye kubandanya ibiganiro mu minsi iza kugira ngo bumvikane icokogwa, kugira ngo intambara zihagarare, kugira ngo ibi bihugu bibane mu bwumvikane,
ni intambara rero yari imaze igihe iriko irabera muri Libane, aho Israeli yari isanzwe iguma iteragura ibibombe, yasambuye inyubakwa zitandukanye, iriko irarondera abagwanyi b'umugwi wa Hezbollah, iriko irarondera abo yita abihevye canke abansi bayo, igatera bamwe ikabica, ndetse indongozi zitandukanye yagiye izica. Byaboneka yuko Israeli itari yiteze kuzohagarika iyi ntambara, itageze ku vyo yari yifuza. Bikavugwa rero yuko Israeli kuba yahagaritse ino ntambara muri Libani ari uko benshi bagiye babisaba, ariko kandi ari uko Israeli yamaze kubona yuko umugwi wa Hezbollah, umutwe wa Hezbollah waratahuye ubutumwa Israeli yashatse gutanga bw'uko igihe cyose bazoshaka gusomborotsa Israeli cyangwa bazoshaka kuyigirira nabi, izo barondera iyo bazoja hose no mu myobo ikabamerera nabi. Rero nagahengwe katanzwe, abanyagihugu hirya no hino bakaba bariko baratahuka, ndetse vyitezwe yuko no munsi benshi baza gutahuka ku bwinshi cyane, kuko ku munsi wa mbere hatahutse abantu ibihumbi batashe mu gihugu cyabo muri Libani, bashimagiza umugwi wa Hezbollah kuko washize imbere ibiganiro aho gushira imbere intambara, ndetse abanyagihugu bakaba bagiye gusubira mu zabo. Turabashimiye rero kuri aya makuru mwakurikiranye, tubatumirira kuyasangiza abandi, mushikara mudukurikirana kandi no ku mbuga zacu dukoresha. Hanyuma tubifuriza yuko mugira umunsi mwiza mu bikorwa murimwo, aho muri hose mugira ibihe byiza. Imana ibahezagire.